urubanza rwa Satani rwarahejeje gucika. Ugwawe tuwanje cyane niga cyari muzima byuwanje je ndazi ngene bizorangira ntavyo nzi bizimana. Bakunzi ba Yakini TV twaye mwiriwe cyo nawo maherere twaye mwiriwe twarabemereye yuko tuzokwama tubazanira bishasha muri Yakini studio. Uno munsi rero dufise abatumire bacu adasanzwe abatumire biteka. Rero abatumire ni kinoma noma sinabahinya uko navyehinya ni hatari muratumara munyene nabantu badasanzwe reka duhere mu kuryo ko mu kubafu ndabona ari noma reka dusabe umutumire wa mbere yidondore ariko baradukurikirana. Ntitwabasize muramwumvise uwo ngo ni Richman. Reka nakwibutse usonde subscribe, like, share na comment. Reka tugende mu kubafu ariko renda batera inkuru rero uno munsi ni bishasha. Uno munsi mu kubafu arateye ubwoba aratinye kuraba ariko kubera ko twebwe turabatananirwa kandi tudatinye ikintu cyacu cyose reka turabe reka tubaramutse idondore ariko adukurikirana. Singombwa ko ni idondora baraje image gusa baca bibwira undi. Mama we mama yake na mama iyo ni imvubu ni mongo Nta mongo ari mongo isano. Hari imvubu ari isano. Munasa Amahembe. Bon ndikirema kidasanzwe. Ndikirema kidasanzwe cyavuye. Kiraza kubaza ibyo ubona mu mwarimu kwanza ibintu bafise inyishu. Bakunzi ba Yakini TV aha rero nagarabagire ko twabazaniye bishasha ku muntu yitwa gute umuntu w'amahembe ariko akomera amahembe mashasha akaba yitwa ni Shetani mfano wa dunia. Shetani Shetani sawa ndamanje sawa. Uyu Shetani yo mubona akaba amazi bisi atabyorosha ko kuri page ya Facebook yitwa gute Yonje page ni Danis France. Nivuga cyane bavyumva Danis France. Muravyumva iyo page rero akaba ari umusaba mumukurikirana akaba ari Shetani iheruka gushikira mu bantu kwakunda kana Yesu kavukira mu bantu. Iyi ni Shetani rero yavukiye kuri page ya Facebook ya Dani. Turabaye mwiriwe rero wa Shetani we ndumva kuvuga Shetani birakugora basi tumuvuga Lucifer basi birakorohera. Lucifer Lucifer ni byiza ariko Lucifer nakazira ko mwijuru none nta rundi bari hari kari ryo wanje byose ni byo wanje ndagira ubwe mwijuru ari kwambi nta washa bari bafise umwana amvutsa agapfa yitwa izina bavuga ati urya rero zari se wanaka ati umwana wewe yapfuye yitwa naka bweze n'cyari mu bawon kubera apfuye hano umuntu yahinduye ikiba nk'ubu wowe ngaha nk'amugiye ukaza kwicara ngaho ibice ngaho witwa Yakini ukaza kwicara nko ngaha ni cyayi wacu witwa Shetani. Oya ngo aho bwijana n'ibyaha ina baravuga ati mwijuru wakokanye na Satani bakwishe Satani litazirano ariko Lucifer bari gumwe ubwa mbere keke no cyose gifite umwanya wacu. Lucifer nk'ibijura ari mu marayika byari byitwaho Lucifer afite icyo bisigura na Shetani afite icyo bisigura. None ga Lucifer niki cyakoze kwisi kila muntu wese afite mission yiwe mani afite mission yana na Satani agira mission yiwe. Gusa benshi barabyitiranya Shetani ni umugome ni Shetani n'umukozi w'Imana n'abandi. Sure. Yes. Utara umukozi w'Imana. None eske kubera iki musenga? Ko Satani atahari ni mwaba musenga cyane. Ariko musenga cyane kugira ngo irinde bigeragezo bwo kuri Shetani. Nabaruvuga ati Satani itera abantu musenga. None wewe ubwe mu kigeragezo cyo gusenga. Hari abantu baba bari bafise amahoro nyene batibuka gusenga. Twabonye hageragezo cyo y'Imana. None Shetani atagerageza abantu kugira abantu bakaca bibuka kuja kwegera Imana kugira bagirene basenge bashikorane ingufu gusenga birinde. Boni koko umuntu arazinza arakibabaza. Kubera uzi kinzara ibabaza ucugerageza gukora cyane kugira ushobore uronke ikifunguro kuko urazi udakoze mu nda haca kujura baba. Udasenze Satani aca kwigarurira na Satani ati turamutiye. Umuntu baramutiye. Uvuga rero ko abantu basenga kugira ngo birinde Shetani. Ubwo bwawe ndibo bafite. Nibaza babitahuye. None ko abantu basenga basengesha imesha guhondagura nayo Amahembe narinzi ko yavunitse Amahembe aravunika kugira kamera. Amahembe nta mushinga rigera tunika.
kandi je nibasinga ngo ngira ngo je mbona go ya ko irangira rya satani bisone imbaraga za satani zifise aho zigarukira kandi bifise ibyo by'ubuzima bwe yasumwe bitunganije kandi bihagaze ntabwo bihagaze ku mwana w'umuntu mbega ko nufise Facebook ititwa Satani aho tuba twumvise Satani wowe bitari bon ko bizi kwisi nta mwana w'umwana w'Shetani masomo yandi ba kwisura y'ingenzi oje ko wani twadani cyangwa kwa munyi mbona Satani it's my mind to imisi ya creation na create imisi aho ishaka gushika ndumuntu benshi bavuga ngo bon wora mbona Shetani ni izina ry'akazi kandi ufise izina tuzo kurondera nibiwe n'iryo zina bakunze Yakini TV ko dukurikirana ndabitse musonde subscribe like na share na comment tukaba turi kumwe n'uwita Satani umwami w'umwizima umwami w'isi uyu rero akaba atarundi akaba yitwa Dani nkuko babyumvise nkuko Facebook page yiwe yitwa reka dusire mu kujyo kwacu Richi ndabona bagatiro kana nagutwaye ntabwo ndondera ngene kuranyurwa n'icyo kurasigura yego kumbe nawe ufana Satani simbana zananye nawe n'amafa none uwizeye Satani yakujyane sinamwizeye ko turakora murakorana yego uraga Satani gatoya Abakina niba Abakina nawe arabiki ni umwami wabyo yego Richi mbega kugira mwiyumvire gukereya iki kintu ca Satani mwavyiyumvire gute byaje gute kugira mukine ama cinema zifatiye kuri Satani so buri muntu wese afise creation yiwe ko barakre TV naho niyo mpamvu natwa create bakunze Yakini TV reka tugaruke mu kujyo turumva yuko ari atari reka tugere kuri kwa Dani mwenyewe Shetani mwenyewe muramwonera ngaha mwahora mukekiranya ariko no munsi twamubazaniye yambaye ikanzu yirabura yambaye amapembe abiri niyo yameze ku mutwe akaba afise amaso abiri n'ibindi bintu mubona yine ibana sindoshobora kubivuga byose muravyone namwe kuri kamera Dani kugira wimvire creation ya Satani byagutwaye imyaka ingahe wavyimviye gute kumera abantu bose ku isi iyo bakagera bumvise izina rya Satani baratinya we wavyimviye gute kugira nutiye Satani ariko ukinyokereya ibintu byerekeye Satani umumura ngo mutinya Shetani abatinya Shetani musubira ko bon gra creation yanje imba bavyibuka nafise creation naratanguye bon time yayo yaraheze kandi tugeze mu gihe cyo gukora creation gukora ikintu gitandukanye n'abandi mu Burundi hari abakinyi ba comedy benshi mugabo batandukanye kuki kuki hari bitandukanye na benshi barakina comedy bagwa muri iyo mugabo je nariyumve gukora ikintu cyo ntandukanye n'abandi creation yiwanje sivyo hamwe bavuze ati bavuze naka udu bavuze ba comedian bon bakina akindi comedy aba bose basa n'abagomba gukina ibintu sivyo mugabo jewe ndijutuyo bavuze Satani waundi akina yamba Amahembe identification habit kandi nafise la message inyuma y'isura nkeneye gutanga Dani urumva yuko wagomye kwitandukanya n'abandi kugira ngo uronke adresse nziza n'izina ryiza wisangije iri different n'abandi bose bakina comedy kandi hariho abumvise ngo warakereye ikintu ngo abavyibuka ariko hariho batari barakumvise bakonye gusa Satani gusa wari wakereye reka iyo tubive ko ahubwo wowe gusa wavuze ngo gwenda nke address nziza address nayo ndayisangana ndayifite gusa kimwe gusa na create ikintu kugira message nkeneye gutanga isuke neza shikire n'abantu neza maybe kubera hari abantu batabitaho urumvise Satani bavuga bon bakunda kubonera gusoma ibintu bakabisomera kuri embaraje batarabona ikirindana ubwo gutangura niyo message yagombye guhabara bon kene kumenya message ngiye guha abantu sindayivuga ku majambo bazokurikirana ibikorwa kuri ya page n'ahandi hose muzobibona none Dani kuri social media muzobibona Dani ariko nubwo kwavuga ngo bazokurikirana kuri social media hari umuntu uno munsi ari yaciye kandoroid
ariko aradukurikirana kuri Yakini TV atazi Dani ninde Dani niyo n'ivyo bavuze ya page ntazi niyo bitewe umutwe urabizi ahantu Burundi iwacu YouTube na Facebook imaze imyaka mike hari abantu atazi niyo bitewe umutwe uwo mubwira iki uwo muntu kugira ngo agire courage atugende courage bintu bon nimba umuntu yakakugana Yakini TV ari umuntu yifuza kumenya ibikorwa bya Satani cyangwa ibikorwa bya Dani atuje kugira umwete wo kubirondera n'Imana utayirondera hiro rero kira kintu cyose kirondera kiro nimba rose kandi wedu no musa hari umuntu nigeze kubona yitwa Satani yati nabonye ikiganiro cyo kuri Yakini TV eske nkine kubona ibikorwa byiwe no bikura ntazogura umuntu bazohura asanga azi yavuye address iri abiro mugabo namaze gutanga na address ashobora kubironka twavuze page ya Dani Swanza ashobora kubironka none mu kindi gisigari bakunze Yakini TV nagana bibutse musonde subscribe kandi mnyaruke byihuta kuri inde kuri page ya Dani France murabyumvise ko ari Dani France munyarukire ko murabe byari byo cyane katubwira ntazova dohenda kuri TV kandi atabiri munyaruke murabe hamwe mwese kubiraba mutse mura kuri Yakini TV mutange muri commentaire muvuga ivyo mwisangiye soko Dani barazobira barabibona bazobibona usebi babyishi bona igajeyo nimba mfise bonkina byinshi kandi ataje kuba kibikorwa n'ubundi none Dani iyo ko numva abantu bose batinye umuriro wewe wahisemo kwitira Satani nawe ubyiwe nta wundi muntu kwisi Imana zima yari bayimwitiriye uretse Dani igihangange Dani cyavuze jewe Satani ngira ndamwitirire kwisi none we Dani ntiwiyumvira ko umunsi w'urubanza ari rwagera Satani akacibwa urubanza zo ivyo bakoze byose baza Dani bora soma Bibiliya urubanza rwa Satani rwarahigiye gucira ugwawe tuwanje cyenda cyane agenda cyari muzima byo wanje bimwe bizorangira ntavyo nzi bizimana yonyene kuko ego reka basi je narubatse nitira Satani none je ntaco kana ndavyitira ubwo sinima kuyondi Satani ndavyitira sivyo kandi benshi abo bavuga ngo baratinya Shetani bango batinya umuriro barawutinya ariko ntawo nziherezo giye nakubeka abasenga bavuga ko bakorera Imana ari benshi mbwe byahita mu mabigwira kuwara we Shetani none kubeka basenga no wabivuze kare ngo abantu basenga birabiyame Satani ni kino mana umoja yambaye zo kwirukiye cyo kure mrazuma namwe yuko Amahembe igakira igera ashobora gusara igatara gusekigira ubu arene ho mwayenza ndicara kure ndege baye muri make rero mugakora cyane ubusinzosara tukana wihore ariko sinzi impamvu uri kuraho rero patikanije nato twe twambaye intwari n'abambaye intwari abo baje kupatikanya nato byahe ariko n'Amahembe ramarasha ugira ku mafuta y'abandi oya hari byongeje hari dujeje iga mu bwama abantu bose ni bamase tuzobura ariko Sadara sirikare na Amahembe kuko utayambara we uta kuri jya pejura Burundi y'Amahembe dakatuzobira ariko n'Amahembe namusanganye nabiravye hewe niba ubwami bwose abantu bose ni bakora akazi kabo cyangwa bose bafite mbega ndakubibariza akabazo handi ho vuka nk'undi muntu akaza yambaye Amahembe ntiwava umukwanya ati burya creation yanjye yitwaye sakazishwa mu cyenda ryohewe iyo nkoze ikintu abandi bagakora bakigana cyamvuga ati bwabo ndaga kandi sakazishwa mu biso ngo bazoza barahari barabitanguye kujya kopi bambara Amahembe nubuse vore nzana ndakwerekana n'ibihari kopi zirahari murazuba rero uno mwana azongera kure cyane gose uno Dani no kuri umuntu afise mu mutwe agira kure cyane gose ico no sawa dukurikirana nuko gukurikirana cyane uyu mu star wacu bakamusportinga mu buryo no mu bindi bintu akena byose kugira ngo ashike kure kuko azoshikana gwaruka kure azoshikana igihugu kure azoshikana iterambere ry'igihugu mu rundi rwego azoshikana cinema series mu yindi animation kuko no mwana arakireya ariyumvira vraiment reka Dani hamwe n'ivyo tubushimire murakoze cyane
turabashimiye gira akaja mu kayima mwanya bon eka ndababwira ati nuko mubona ni Shetani bon nibuze muninye ndi umuntu nkamwe karibu cyane support yanyu irakenewe na comments zanyu zirakenewe kuko naho twoshika tutari kumwe nawe mwe muduhingo ibi byose dukora tubikora ku bwanyu bwera dushika kubashimisha bon abo bifasha nawe bidafasha bivanye na kila muntu wese nimba bose niba bagwaye indwara zimwe sibyo mugabo hari umuntu ushobora gusanga muri ibi bintu dukora harimo umuti wiwe cyangwa ikintu gishobora kumufasha gusanga aravuze ati kimezo nimwebwe rero hanini tubikorera kandi ababwira ati like you so much Richard turashimira nawe ado turashimire ama bako atukana bagenda babimenye bwa mbere muye namwe wa mwami w'ibitabo wa mwami w'inyigisho za feri tumwefite impamyabushobozi tumuzokomanira ihe byose uyu rero ngo akaba yizeyaga mukaba muvyekiye ibitabo bya Sonersation yazi akaba afise amadiplome menshi muri akaba yize kaminuza yakamukama n'ishure murabizi namwe akaba rero yize kaminuza muri yakamukama iryo shure rero yize akaba afise ibitabo byinshi cyane gose akaba akeneye kwigisha n'abandi ivyerekeye Sonersation peace ndabakunda kuri cameraman hariko DJ Angelo production iburyo bwacu hari Richi mu bafu hari Dani createur centre hakaba hariho DJ Yakini production mwaraheze. Thank you so much. Ongera Shetani upate frank.